arizo bari bayijya mbere hatanzwe miliyoni zirenga 30 kuwatsinze akunguko mubona nakahe kuri kano gashimwe k'imodoka icyambe nobabwira nuko atagihe na kimwe Isanganiro Award yigeze itanga gashimwe gasa nakandi mu ndirimbo 20 mwari mwashize ku mugaragaro umuririmbyi Satubi yarakanagaye aravuga ati jewe ntacyo mwambwiye ni mu nkuremwo harimo indirimbo yiwe Kirisese aravuga ati Melanine boy nawe arakwirikira aravuga ati nivyo vyivyo nyene ni mu nkuremwo nkurongo yuwo mugwi amakuru wayakiriye gute kubona ko mwazisubirije byo twarabibonye kuko kugeza none mwaka tugeze n'uno mwanya tugeze tugeze mu ndirimbo 10 apare yuko wavyakiriye wabifashe gute donc byatanze akunguko gaki ukuri Isanganiro Award canke uruhombo nyabiki kuri Isanganiro Award ese kuri bo barahombye barungutse mu ncamake n'uburenganzira bwiwe ije na Satubi yumve yuko Isanganiro Award atarimwe mu yitanga nimba atigeze atoguye iyo myaka yose nta ruhara na rumwe Isanganiro ibifisemo nta nakunguko yo bikuramo Satubi mwaravuganye Melanine boy wewe gute ndafise amanota y'uwitwa Riziki ndafise amanota y'uwitwa David Uwimana ndafise amanota y'uwitwa yitwa Innocent Nyandwi bazi kuzina rya Bayino ndafise ayitwa Colide Magic niyo kwizigirwa Yves Colli urumva ndafise uwitwa cyambe kuhagarara ko ni promotion tumuha mu mwaka wose umwaka wose aba afise ikibanza kidasanzwe avugwa n'inshuro hafi 4-5 ku munsi nisanganira indirimbo yiwe ivuzwa n'ama commentaire ku buzima bwiwe amatemonyage yabiwabo abantu bamukurikirana bikazobandanya umwaka wose ico kintu ubwishize amafaranga ni menshi cyane hanyuma akacabo rero akugashimwe mwavuze hakabaho rero na trophée katanga trophée imwe kuko imodoka irashobora kuza kugira accident ikagirana mugaho rero gashimwe twaramuhira n'umwana yavuze ati papa canke mama yarigeze gutahukana Isanganiro mu baririmbyi 10 basigaye hariya harimwo umuririmbyi Kiriku Akiri amaze kugirirwa ibakwe ryo gutsindira imodoka mu rundi ruganda uno munsi aramutse atsinda bizoba vyoroshe kuja muri ruriya ruganda no kongera kugaruka mu Isanganiro Award nizo ngendeshwa zibiri canke Isanganiro Award nta visibility shaka bo kuri Isanganiro Award nkuko uruganda goba rucuruza ibintu gogo tuyigura itugura visibility tuyidandaza dufise radio Isanganiro dufise television Isanganiro dufise ama réseaux sociaux dukorerako biri mu byambere bikurikirwa ngaho byambere bikurikirwa ngaho muri iki gihugu cyane si visibility ko turondera kwikirika icyo dushaka ni gufasha umuririmbyi si siji tiko turondera ko visibility ahubwo dushaka kumuha visibility si Redemption Voice Simonia Fleur si Dramatic amahoro Imana abane namwe mwebwe muri ko murakwirikirana Mika TV ubwanje nitwa Peniel Ndagijimana canke Peniel Kamikaze muri kano kanya nizere ko mumeze neza aho muri hose tushimire cyane abamaze kugira subscribe kuri channel yacu ya YouTube tushimire cyane mwebwe mumaze kugira ama partage share muha abandi kugira ngo barabe ibigezweho ariko kandi twongere tunabashimire tunabasaba kugira commentaire kuko ivyumviro vyanyu biratwubaka bigatuma atubona nibiki mukeneye canke tubona ivyo twakoze neza kugira ngo turushirizeho muri kano kanya turi mu nyubakwa za radio televiziyo Isanganiro nkuko mubibona hariya turi mu gisata cha marketing canke commercial turi kumwe n'umushinga ntahe Eric Nduwayo bamwe mushobora kuba mumuzi ndarivuge nacho kinyegeza kirimo ushaka kuba mumuzi nka Bwana Onka umwe mu barapere beza mugabo yahisemwe kubihagarika kumbure ngira niyo mpamvu uno munsi tumusanze ngaha reka tumuramutse amahoro y'Imana bane nawe amahoro y'Imana bane namwe mwese mukurikirana no TV Mika TV ndaramukije namwe mwaciye kuza kuturaba hano mu Isanganiro
nibaza yuko mumerewe neza kandi mwakoze kutugendera by'ukuri. Twe tumerewe neza kandi twashimye uburyo mwatwakiyemwo, tukaba tugiye kuganira rero na cyane cyane ku kintu kimwe kijanye n'igikorwa cyama gitegurwa ngarukamwaka hano muri radio televiziyo Isanganiro. Cyatangwe gitegurwa na radio yonyene, ubu hariko na televiziyo, kigeze kuri edition ya 14 nimba ntihenze. Kino gikorwa gitunganijwe gute, kimeze gute muri rusange? Ego murakoze cyane, nivyo Isanganiro Award ni higanwa ngarukamwaka ya radio televiziyo Isanganiro itegura kuva mu mwaka wa 2011. Impamvu zo gutegura iryo higanwa ni gufasha kugira ngo umuziki w'u Burundi ushobore kuba uruganda, industry. Iyo bari bavuze industry muba mwumva yuko haba harimo ibintu byinshi, no kuvuga yuko umuririmbyi yanditse iyo ndirimbo ateguza kuronka inyungu zivuye mu kwandika indirimbo yiwe, umuhinyanyuzi yahinyanyuye muri studio ateguza kuronka inyungu akuye muri uwo muziki yakoze, abawudandaza bateza kuronka inyungu, bafasha abaririmbyi aba manager nabo bategeza kuvyungukamwo. Ni kuvuga rero nico tuvuga tuti umuziki utegeza kuba uruganda. Cyo gituma rero kuva mu mwaka wa 2011 Isanganiro yavuze ati ni gute twoshobora gushiraho ihiganwa ngarukamwaka rizofasha abaririmbyi gutahura ubwambe na mbere ico barico nico bakora n'ukuntu bashobora kubeshwaho n'ivyo bakora, bimwe bita ngo n'ubuhinga mvabwenge. Rero twatanguye bigoranye 2011, ubwo no munsi turashima intambwe tugezeho, kuko urabona ko vuba cyane itariki 28 z'ukwezi uzoronka amahirwe imodoka y'umwaka y'ubwoko bwa Lactis iri ngaha mu kigo cy'Isanganiro kugira ngo ayitahukane. Okay. Hariho abantu batanguye bavuga bati imyaka 14 simike. Isanganiro yoba bigenjeje gute kugira ino myaka 14 baba bayimaze rino higanwa rihari, mu gihe tuzi ko arandi mahiganwa yaje akaba umwaka umwe ibiri akabarazimiye? Nivyo wanashima si mu Burundi gusa, burya muri East Africa n'amahiganwa makamaze iyo myaka. Mu Rwanda ho ndisiri ko atayihari, mu Buganda ndisiri ko atayihari, sinzi Kenya na Tanzania ko ziba zihari. Ihiganwa zitegurwa imyaka 10 niyo bikurikirana buri mwaka. Kenshi rero twebwe nta bintu by'amabanga biri mu bwango tureisisi. Ni ukuvuga uko Isanganiro Award ya mbere yateguwe ni nako iyo no musiki yateguwe, nta kintu cyahindutse. Indirimbo turazegeranya ku radio y'amateleviziyo biri mu gihugu cyose cy'u Burundi kiretse Isanganiro. Isanganiro nta kuboko kwayishiramo. Turegeranya indirimbo ku radio amateleviziyo, abaproducteur b'indirimbo n'aba DJs bakaduha. Turaba rero 20 za mbere zagarutse kenshi, mugabo dukora ku ndirimbo ziba zakozwe mu mwaka uheze. Tukaraba indirimbo 20 zagarutse kenshi, izo zibonetse cha tuziha abahinga b'umuziki. Kenshi igihe cyose ntibaba bazinanye ko ariko barakora ico gikorwa. Umwe bari muri Canada, Europe, abandi hengira mwarabonye liste Baino, David Duwimana, Sibylle, Amipro, Colida Magic, ntibaba bazinanye ko ariko barakora ico gikorwa. Kira muntu abafisi ico bita oreille musicale iri poussée, hanyuma bakaduha manota dufatiye ku ma critères twatanze, l'originalité de la chanson. Indirimbo ifoko muririmbyi aduha ikintu ciwe apana kuze gukopia. Icyaka bine la voix, est-ce que nijwi giyo cyangwa yagiye gufashwa na auto tune n'ibindi. Icyaka gatatu ni message yawe imeze gute, est-ce que ni message iri captivant imeze neza. Icyaka biri rero ni instrument bakoresheje. Icyo rero icyo ni cyakare nako. Ivyo rero bimaze kuja hamwe niho bavuga bati na ndirimbo ini to ya manota uko. Turaba rero 10 za mbere bivuye kwa ayo manota abo bose maje kudondagura bafatiye n'ivyo bifatirwako baduhaye badutfata indirimbo 10 izo ndirimbo 10 nazo zisha zihabwa abanyagihugu bagatora biciye kuri USSD bwa buryo bwa message canke no mu gukunda like canke eme ama post tuzogira yerekeye bari mu higanwa 10 kugira ngo turabe ama like n'ama comment azoba bariko baragira ku mbuga ngurukanabumenyi by'Isanganiro cyane cyane ama like. Nuko rero tuca duteranya ayo manota tukaduteranya nayo zoba abonetse umunsi wa jury ko umunsi wa finale kuko azobaho jury nabo amanota ya
mubabarire nabo dutanga amanota yabo amaze dupuperanya ayo manota avuye hatatu hatandukanye ubuzoba arushije abandi uwo munsi atatahukanye iyo modoka. Ivyo rero ni uno munsi ko tubikora niko byabaye mu mwaka wa 2011 tanguza Isanganiro Award kugeza no munsi. Rero biba ku mugaragaro kandi abo y'abajiri urumva ko twaharuye abantu bari hanze abisanganiro ntibajyamo n'umunsi wa finale muri jiri abantu bisanganiro nta numwe zo bari nazo ari abantu dukuye ngaho hanze. Urumva rero ni d'abord nuko gukorera ku mugaragaro no guhiga ukorwa abandi twebwe tukaba nk'abantu bakurikiranira kure ibiriko biraba hanyuma abanyagihugu bakavuga bati ibyavuyemo turabyakiriye gutyo kenshi basanga mu mbere banashima. Yego ikibazo cyo gushaka kumenya cyane Isanganiro irafise ligne editoriale yabo baravuga bati inama isumba ingimba. Yego ni insamirizi yavutse mu gihe Uburundi bwari ko buraca mu bihe bitoroshe. Ariko kandi kera guhera mu mwaka wa 2011 hari kuntu wamenga abantu byari byoroshe kudetekta indirimbo izotwara Isanganiro Award bivanye kumbure benshi bafatira kuri message ko bavuga bati nama isumba ingimba. Uno munsi rero harijo araririmbye ati reka ntahe turi muri bino bihe biraboneka ko menga harijo niwe yafise ino Isanganiro Award. Ubundi bikaduga ati Fox araririmbye Uburundi ati biraboneka yuko menga Isanganiro Award niwe yafise. Ubagasubira ati no mwaka turabona Bernice Dobere araririmbye Iwacu turacare hahandi nyene. Yoya araririmbye ati Igiturire. Wiyumva gute bavuga bati iyi message ni nama isumba ingimba umenga birajanye. Ariko mwino myaka yindi turabona Double J avuga ngo ijya ndirimbo mbe yiwe yitwa gute indirimbo ari kumwe na Kiriko yitwa titre Nopfa. Nopfa. Tukabona Pasteur Lopez avuga ati Imana yakandi karyo. Tukabona uyu Fernando avuga ati Berisima. Ukamenga ni message zitandukanye. Byoba byifashe gute kugira no muririnzi ariko arabiraba avuga ati jewe message yanje kugira ngo Isanganiro Award ntegezwa ku districtira gutya. Bon benshi rero bibaza yuko Isanganiro Award yafatira kuri ivyo bya message gusa. Hanyuma ico kindi naco mwomenya yuko est-ce que message iba mbi ryari iba neza ryari. Ndashaka kuririmba yuko ntabwo ndagukunda uririmbira umusheri wawe ikaba yanditse neza ikibazo kiri he n'ubutumwa est-ce que ivyo aririmbye ni ibintu byiza byubaka bigirane. Ivyo rero si twebwe dutanga amanota wanashima tuyihaye abanyagihugu bayitore bakayitora twebwe nta kimwe bigira. Naco gituma hari abantu baravuga ati nakandi yatwaye Isanganiro Award n'umustarazwi kuko benshi kumbure ngira bafatira ku kintu bita hit. Ego kwari gavuga ati Berisima yarabaye hit, Imana yakandi karyo yarabaye hit, Nopfa yarabaye hit. Bati ubu rero guproduce hit gutanga Isanganiro Award ariko ntitsinda kuba ari hit itsindwa kubera yatowe. Ni cyo gitumwa hajya nivyo kuba yari hit birayifacilita gutorwa. Mugabo mwumve yuko ivyo bintu byose muri kumadondagura twebwe taruhara na rumwe nk'Isanganiro twifise. Indirimbo ukwiza kose hari abantu batubwira bati Nopfa ni gute yotorwa iganira kutereka inzoga nitwe twabibonye cyo kimwe namwe ko itowe nani ko tuvuga ngo nakango baca yikuramo ngo bayihundi byandi bikunda. Indirimbo uko yatowe mugabo kandi abayitoye nibo bayita batanze amanota nijya jury yujya munsi yatanze amanota. Twebwe rero tubikurikiranira kure. Ari abantu barabibaza yuko twe twatuzi ubutsinda. Jewe ndamaze imyaka hafi 3 ndongo Isanganiro Award umugutego Isanganiro Award ndabimenya ujya musinye apana ujya musi ujya mwanya nyene kuko bagiye gufata bakakondensa amanota avuye hirya no hino. Washobora peut-être umunsi quelques minutes avant ukamenya uri imbere muri ku mavote ya SMS mugabo utazi kuri kumanuzenye
ku ma like uri imbere jiri nabo bataruguha amanota rero wowe ucimenyera kimwe n'abandi yego muco kintu rero dufise edition ya 14 niyo dufise muri uno mwaka itandukanye cyane n'izindi edition turetse kuri indirimbo zitorwa no kuba zitora ariko kubushimwe hari abatsinze muri iyo myaka baratwara ubushimwe igihe cya lancement y'edition ya 14 hari no muririmbyi mu batsinze numvise avuga ati nukuri ijya trofe mwampaye murakwiye kuyimpindurira uno mwaka hagomba hatangwe imodoka yo mu bwoko bwa Lactis nkuko batwemereye iri ngaho twanayibonye ngaho mu bigo bya radio television Isanganiro challenge mubona nizahe kuba hagiye gutangwa ikintu do valeur cyane ko nibaze ko ari izuba ryajyambere hatanzwe miliyoni zirenga 30 ku watsinze challenge mubona nizahe akunguko mubona nakahe kuri kano gashimwe k'imodoka icyambe nubabwira nuko atagihe na kimwe Isanganiro Award yigeze itanga gashimwe gasa nakandi buri mwaka ibintu byarahinduka ni radio yigenga nta buryo turonka uva muri leta nta buryo turonka turikora ku buryo buke twa dufise rero iyo ikirere cyabaye cyiza tukaronka ayafadika usanga uwo yaronse yatsinze uwo mwaka aronse agashimwe kurusha uwo umwaka wamubanjirije rero niko byagiye biragenda uno mwaka rero duhigwa duhishije umugwi uteguye Isanganiro Award wararonse agashimwe dufatanije nabo dusanga dufashanya abafatanya-bikorwa muri service commercial tubafise baravuga bati reka dutange dushigikire biboneka Isanganiro maze kuvuga ati umaze kubona yuko bishoboka kwavuze tuti imodoka nije harya kugira ngo witsindira atware challenge nta challenge no vuga ya hatari kiretse ko twebwe tubona yuko ari intambwe idasanzwe kuko uravye nk'umuririmbyi yaranditse indirimbo yaraye amajoro aja muri studio atanga ibihumbi amajana cyangwa miliyoni agiye muri video atanze miliyoni zingahe igihumbi cy'amadolari arenga cyangwa 2 urumva kugira akore video ugasanga wanashima ntiyaronse ibiteramo byinshi ngo ashobore kugaruza amafaranga yiwe kuma platform commerciale bashira kugasanga sikirenga hanyuma abari karondera izindi ndirimbo abari karagira ugasanga n'umuntu ahanini ugiye kuraba bari deficitaire nukuvuga bakoresha menshi kurushaho binjitse rero uvuze uti reka ntanga agashimwe karengeye ko nahora nahanga ni twebwe n'ikintu ciza cyo gushima kandi no kwizeza abantu yuko uno musi tutotanga imodoka ngo tuzotange ikinga canke imoto nuvuga ko tuzogenda turushiriza tukizera ko ejo mene nk'ababanda ejo ni heza uno musi utwaye imodoka ejo hashobora kuba ikindi kintu kirusha imodoka cyangwa sanga ejo igize valeur kurushiga yindi ushobora gutanga ikamyo nibaza yuko ari ikintu ciza ni revolution tugize abaririmbyi bakwiye kwishimira na cyane cyane bakumva yuko Isanganiro ihari ku nyungu zabo iyumvire nk'iradiyo atakintu na kimwe yunguka mu muziki sinobabwishuri sikintu bwa ngo Isanganiro cyarandemo amafaranga n'ikintu ikora kugira ngo l'industrie musicale y'u Burundi itere imbere dukoresha amahera menshi nikwe gusa abarongoye nk'Isanganiro babitahura nk'ubu ndiko nabwira directeur ati urubanza zotwara miliyoni 70 directeur avuga no ibintu bigenda gute mugabo kubera babitahura bavuga ati nico twiyemeje reka utange naho amafaranga yoguze imashini zo gukoresha amesha makuru yoguze umuyaga nkuba yoguze ibindi bintu apro n'ibindi mugabo ati nta kundi nimuze gufasha nabo baririmbyi barakenewe ko urubuga rwa butembere kandi nimutsa nkaba cyane nka leta yuko kino gisata gikomeye cyane gishobora kwinjiriza amafaranga menshi cyo ndakurikirana umuziki kandi ko nawubaye ndaza ahantu abaririmbyi bashaka kubaka ibitaro ndaza ahantu amenshi abaririmbyi bashaka kubaka amabarabara abaririmbyi bashaka kwantikontera ikigwati kikaba cy'umuririmbyi kubera amafaranga yakoze mu bikorwa vyiwe mvabwenge rero tugatutireka tushigikire rero challenge nuko abantu botahura d'abord ivyo biriko biraba hanyuma bumve yuko bakwiye kubishigikira kurusha kubikritika c'est vrai critique rimwe na rimwe zirakenerwa mugabo aussi reconnaître l'effort y'umuntu ariko arakora yacize gusa
nuko wavuze abaririmbyi ko bakwiye kuvyishimira nk'urongoye umugwi utegura Sanganiro Award uno munsi mu ndirimbo 200 mwari mwashize ku mugaragaro umuririmbyi Satubi yarakanagaye aravuga ati jewe ntaco mwambwiye ni mu nkuremwo harimo indirimbo yiwe Kirisese aravuga ati Melanine boy nawe arakwirikira aravuga ati nivyo vyivyo nyene ni mu nkuremwo nk'urongoye uwo mugwi amakuru wayakiriye gute kubona ko mwazisubirije byo twarabibonye kuko kugeza none mwaka tugeze n'uno mwanya tugeze tugeze mu ndirimbo 10 apari ko wavyakiriye wabifashe gute donc byatanze akunguko gaki ukuri Sanganiro Award canke uruhombo nyabiki kuri Sanganiro Award ese kuri bo barahombye barungutse ubwa mbere cyo jewe nabimenye Satubi ataranavyandika ego kuko yarantelefone no kwitwara bwanije umunsi tuzishira habona bari umunsi wa gatanu hari gihe cy'isaha hafi 10 niyo twazishira habona isaha 12 Satubi twariko turavugana arambwira ati jewe burya nyine yavyanditse ati imyaka myinshi nagiye mwiganwa sinigeze ntsinda rero numva umenga nta kunguko no munsi nifuza ko mwubamwe ico gihe siniko ndakubesha nambwiye nti reka tuzobikorere ko Land deja umugwi wabikoze bamaze gutaha nibaza ko bizokorwa Land ku munsi wa mbere ico gihe hari ku munsi wa gatanu hanyuma bukenza ndabibona ni nka twebwe mu isanganiro dufise icyimviro ngenderwa ko inama isumba ingimba no kuvuga kuganira bifisa kungo kusakoresha kandi twebwe turi radio na television duha ijambo umwene igihugu ngo ashobore kuvuga akamubakira ashikiriza ijambo nyagihugu ari hose akavuga rero ko we abivuga ni ibintu byambere byo gushima kandi ni uburenganzira bwiwe kandi bashaka kubibona nabi batubaze ko Satubi yagize amakosa ya biri mu burenganzira bwiwe bwo kuvuga ati ndajamo canke sinje ikibi rero cyangwa kutatahura nibaza ko nayo musigure bikwiye ni ukuvuga ngo ntimwambaye higana award no myaka iheze nkaho menga nitwebwe kita oya iyumvire nje nabwiye umuntu araho Satubi ariko arahiganwa cyagihe cya Isanganiro Award sinzigira kangaha yayitwara ahubwo je nagoma nari kugaruka ko mu nyuma ngaho ndibuka Isanganiro Award yatwaye Melissa yararungikiye audio Christian Sage audio twumvirije twese abantu bari hajya aravuga ati jewe sinigeze ngira amahirwe yo gutwara Isanganiro ati mugabo nukuri mwari mwantumiye sindi hafi ati ndakeje aba bantu bariko bararonka amahirwe yo gutwara radio Isanganiro Award je nkibona bujya butumwa nabaye bwiyumvire mvuge nti uyu muntu kumenga hari umunsi nari muri soirée ariko arakeza ariko aravuga yuko atamahirwe yigeze agira kumbe byari bimubabaje ku mutima canke yari fier yo kumva yuko hari abaririmbyi n'ubwo bataronse amahirwe ahubwo ari fier yuko hari abariko baratwara Isanganiro Award ni kibazo nanjye nagumye niyumvira jewe sinomujije sinovuga ngo ari fier cyane ntari fier kuko icyo nitwabiganiriye mugabe cyo novuga cyo mubiboneka nuko atatahuye yuko Isanganiro Award habaho vote hanyuma umyagihugu iyo agiye gutora cyangwa juri gatora twebwe ataburenganzira na bumwe tuba tugifusemo twebwe nk'ubu nk'akarorero wewe nimba uri simvuze ngo uri hasi tuvuze nk'umuntu umuririmbyi ari hasi ubundi akari hejuru akaba ari hejuru hanyuma uri hasi agatsinda uri hejuru wateguye iryo higanwa eske avyungikamwe cyangwa arabihomberamo eske afise amahirwe ko uri hasi ari watsinda kurusha uri hejuru kuko ufashe nk'abantu babiri batangana bagahigana wo kumva yuko uri hejuru uteza kuba ari hejuru yateza gutsinda kuko byo kungukiye mbere peut-être abantu benshi bakavuga ati byagaragara mugabo ico gihe ujya hasi yatsinze ukaco hindura amanota ugaha ujya muntu witwa ko ari wigihagara ntiriba igihagarano kinzi ni tricherie uheje kwiba ivyo rero ni nabibi ni n'umuvumo kuko urumva ntubutanze uko byari bikwiye kugenda
hanyuma ikindi naco ari aba artiste kuko hageze mu kuvota bariyamamaza rega hariho umuntu ashaka kuvuga ati campagne jewe ndiyizi nakomeye ubundi nawe akavuga ati naho nkomeye ndiko ndahiganwa ifopa yuko nsinzira narumva inguvu gasanga hamwe umwe yaregeje undi yajisije none ibije umuntu bihindura nabihindura rero mu ncamake n'uburenganzira bwiwe ije na Satubi yumve yuko Isanganiro Award atarimwe mu yitanga nimba atigeze atoga iyo myaka yose nta ruhara na rumwe Isanganiro ibifisemo nta nakunguko yo bikuramo Satubi mwaravuganye Melanin Boy gute twavuganye nabeshe barerekanye screenshot ya stat yagize no kuri Facebook yarabishize mugabo nta hamwe nigeze mbona yandika Isanganiro Award yavuze ngo bategura ama competition handi wacu peut-être abantu benshi bimvira ko ari Isanganiro bavuze kuko ubutumwa bwabo bwarakwirikiranye nyuma ya Satubi bukeye nawe yaciye ashira icyo novuga yuko ikintu cyangyoheye igihe waruka vuga muri rinji twa Emery Sam yari gize gatanu ajya mu kiganiro Isanganiro Award vyanka nawe peut-être yo bari bagiye ko batanga ama competition cyo ko arayaze before arambwira ati Kamikaze kuri no ncuro jewe nkananirwa kweri tije indirimbo yanje ndayizeye kandi ndizeye ko nabantu bayitoye kuri no ncuro nkananirwa ntibuzoba ari ubuhinga bw'iwanje peut-être bizoba ari ubuhinga bw'Imana gusa at the end of the day yaratsinze niko rero bimeze mesheri zambe nta ruhara na rumwe tubifisemo ndakwereka turi mubiri wanje ibi nuko tubikwereka ngo abanyagihugu ibi ni vya vote bijya batanga abaririmbyi aha ndafise amanota y'uwitwa Riziki ndafise amanota y'uwitwa David Uwimana ndafise amanota y'uwitwa yitwa Innocent Nyandwi bazi kuzina rya Bayino ndafise ayitwa Colide Magic niyo kwizigirwa Yves Coli urumva ndafise uwitwa Cishahayo Sibyl Anita ndafise nibaza ko arabo ahanini nibo twakoresheje muri Isanganiro Award na Mipro Amis Risasi yego ibi rero ni byo no mwaka aho dufise byinshi kuva muri 2011 cyose murabifise nk'ubu boza bavuga ati dushaka kwiharurira ayo manota abo bantu batanze okay ku munsi wa final ibizova ku ma vote ya SMS tuzoba twifisa ama likes kuri ku réseaux sociaux twifisa jury izo ifisa kila muntu avuze ati 2011 bitwereke tubitana none nka Sanganiro Award nta mpungenge mufise tikabaririmbyi batanguye kwivyikuramwo hatuzova tugera kuri edition bose bavuge bati ntidushaka kuja mu Isanganiro Award izo mpungenge nazo mufise oya ahubwo tuza ko bazo bari benshi bazo bari benshi Isanganiro Award itwara umwe mu mwaka kandi wayitwaye ntagaruka uraze mu mwaka barindi bavuka ni benshi ari bavuka ni benshi rero abavuka baza ko ari benshi kurusha nico gituma rero tuvuga tuti none kibare abantu 200 havuze abantu bangahe babiri 18 nibaza yuko atagiye na kimwe twize tugice kibazo hanyuma Isanganiro Award si yaba grand artiste gusa ni umu artiste wese umuririmbyi wese yaba uri uwo mwaka gusa ashoboye gutsinda twebwe ntacyo bidutwaye uno munsi ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo ivyerekeye culture baremeza yuko Isanganiro Award ari ihiganwa rikomeye cyane mu gihugu no mu kubungabunga imico n'akaranga by'igihugu sinibaza ko dushobora gushikiye hose twebwe tubona ahubwo ko mu myaka iza tuzovuga tuti directeur yabivuze bisanganira mu myaka iza twashaka yuko Isanganiro Award itazoba ikibona ngo gusa abaririmbyi b'abarundi gusa twifuza yuko abo mu karere u Rwanda Tanzania Congo baza ngaha tukaja kuri stade kanaka kugira ngo celebrate Isanganiro Award utsinda atsinde tubona ahubwo ari ikintu kizokura cyane kuko no munsi siniko ndababesha Isanganiro Award igitangura
ubushimwe abantu batanga n'ukuntu byari organize ukacaba aho tugeze no munsi uburyo bitwara budget yakoreshejwe umunsi isangano wa mwaka wa mbere ikoreshejwe uno munsi ufashe amafaranga wo yagwiza n'incuro 100 canke amajana kugira uronke budget ikoreshwa nuvuga ko bigenda biduga nta mwaka numwe byigeze bigabanuka je nibaza ahubwo ko bigiye gukomera uno munsi muri edition ya 14 nimwatanga imodokari uwo muntu oya niko nivyo turavyemeza mugabo uwo muntu azoba atwaye iyo modokari nta tundi turusha zoronka kuko hariho kuvugabira inka udafise aho iryama udafise aho yiragira hirisha modokari irakenera entretien vitange irakenera parking n'ibindi bitandukanye uwo muntu muri wa mwaka mukorana nawe hari ubundi burusho buzoba bugeretse ko canke biracari mwibanga ikintu d'ordre materiel bonashima sito duhagarara ko twehebye icambere tuhagarara ko ni promotion tumuha mu mwaka wose umwaka wose aba afise ikibanza kidasanzwe avugwa n'incuro hafi 4-5 ku munsi nisanganira indirimbo yiwe ivuzwa n'ama commentaire ku buzima bwiwe amatemonyage yabiwabo abantu bamukurikirana bikazobandanya umwaka wose ico kintu ubwishize amafaranga ni menshi cyane hanyuma akacabo rero akugashimwe mwavuze hakabaho rero na trophée twatanga trophée imwe kuko imodoka irashobora kuza kugira accident ikagirana mugaho rero gashimwe twaramuhira n'umwana avuze ati papa canke mama yarigeze gutahuka musanganira kazokwamara icibutso cyari no higana haruhande yaho afise certificat tumuhaye kujya gutanganye isanganiro award uti rero iyo modoka harigashaka irakenera amavuta irakenera essence hari n'igihe ushobora gusanga yarasanzwe afise yindi akavuga ati jewe ngoma nce ndayidandaza ndayivunjemwe amahera bizoba bimeze gute ivyo icambe nambe novuga yuko twebwe ahanini twebwe uwo muririmbyi iyo tumukurikiranye mu kingo cy'umwaka agiye agatakara tukamurondera tukamubura tumenya ivyo abari ari mugabo yitwa umwana w'isanganiro jewe ndazi yuko ndinga namaze kukurikirana yuko twamaze kuvyibona n'amaso yanje umuntu yatwaye isanganiro award imyaka 4-5 yaraheze akavuga ati vuga jewe ndakeneye iki mwo kimfasha gute akatwitura tukavuga tukaganira n'ubuyobozi bw'isanganiro tukavuga tuti two gufasha ibi n'ibi ugasanga baranezerewe cyane rero uwo muntu imiryango yumve ko yuguruye isanganiro niya buri bitoro azoze kwisanganira siko mvuze niyagira ico abazi isanganiro isanganirizo bayugura imiryango hanyuma nyisanganirizo mwishura mugabo sinibaza yuko no munsi dufise umu artiste yotahukana isanganiro award akaranirwa kuri gitoro nimba ruko naho biragoye mugabo conzi coco ujya munsi azironka irimo igitoro ko ntizomwigaragara akandi kabazo mu baririmbyi 10 basigaye hariya harimwo umuririmbyi Kiriku Akiri amaze kugirirwa ibakwe ryo gutsindira imodoka muri undi ruganda uno munsi simvuze ko ari wazotsinda canke gusa kubera kiri mwihiganwa biragoye kuvuga mu muntu ari mwihiganwa ntiyotsinda uno munsi aramutse atsinda bizoba vyoroshe kuja muri ruriya ruganda no kongera kugaruka mu isanganiro award nizo ngendeshwa zibiri canke isanganiro award nta visibility shaka bo kuri isanganiro award nkuko uruganda goba rucuruza ibintu gogo tuyigura itugura visibility turayidandaza dufise radio isanganiro dufise television isanganiro dufise ama réseaux sociaux dukorerako biri mu byambere bikurikirwa ngaho muri iki gihugu cyacu si visibility twa turondera kwikirika icyo dushaka ni gufasha umuririmbyi si CG tiko turondera ko visibility ahubwo dushaka kumuha visibility
si Redemption Voice, si Monia Fleur, si Dramati, si DJ Philbert nagira, si Linoji, si D1, si Easily, si Amagaba, bishaka ko visibility. Ahubwo bishaka yuko abaririmbyi mubaha visibility baciye kuri mwe. Ivyo batsindiye. Ati tubuzi. Kandi ntibinaturaba twiye tuko dutegura isanganiro abari uwari we wese ashaka kwitsindira muri abamejeje kudondagura ni uburenganzira bwe nice gutubona bwende ntidutegura twebwe isanganiro abari kugira ngo twinjire indani ngo twige ngo naka twimuhaye twebwe ntidutanga isanganiro abari uwitsindiye nuwo abigenza gute cekwe bije ntituraba ariko nta visibility tiko turagura kwa baririmbyi bumve hari ibibaza yuko twebwe tufise ko visibility kwa baririmbyi ahubwo twebwe dushaka kubaha visibility duciye kuri ayo makano de diffusion twebwe dukoresha kugira ngo bashobore kunguka twaryoherwa tubonye muririmbyi ariko arubaka ibitaro ariko arubaka ariko atanga umuyaga ntuzenye amazi muri kate atari karagenda n'amaguru ivyo dushaka yuko utegerezwa kubikora imvire twebwe twamaze gukura ngaho abantu twabatwara hanze y'igihugu basigisanganira abandi c'était pour gagner de l'argent twashaka kuronka amahera ahubwo twafashe amafaranga tukura mu kigega cy'isanganiro turamuhondera byose tukabarondera byose ni mugende twabafashe ibintu rero bumve yuko abo bose batsinda nanse gusa kuvuga kiri kuko si ari bari mwihiganwa oya navuze kiri kubera ari wamaze gutsindira iyo modoka handi abandi nabo baramaze gutsindira nandi bose barafise ama contrat ba peut-être kuko abarinzi baridandaza barafise ama contrat afitanye nandi mahinguriro canka ari entreprise twebuje ntituraba turabisanga award hanyuma tugakora ibiri ku mugaragaro tuzoha twibishikiriza abarundi tuti ivyagenze uko kandi turi sûr ushobora no kudefanda imbere yuko umuntu imbere igihe umuntu ushaka kumenya byinshi cyane sinzi tugusabe wibutse abariko baradukwirikirana kuri Mika TV icivugo cy'uno mwaka ukinabasigurire kumure naco kirakunze gufasha mu kumenya indirimbo yatowe kuyindirimbo itowe ukagaruka ku civugo uravuga toke ahantu harimwo kuko ingorane dufise kenshi abantu dukwirikirana bino bintu twibagiza ivyari bikenewe tukibuka ibitari bikenewe uno munsi turashobora gusanga turiko turashwana isanganiro abadi utsinda yamaze gutsinda mugabo wabaza uwo muntu ariko arashwana uti mwana wa mama wonyibutse icivugo bari bafise uno mwaka n'ingene bagisiguye ugasanga ntacaze ugacumbwa ati none uriko uharira cyangwa uriko urashwana ushwana iki kandi umva iyo byategezwa kuva wewe ati utanakimuze ahubwo gusa wewe waje guserebra gusa ego ikivugo cy'uno mwaka kivuga kiti uruhara rw'ibicurarangisho kama mu muziki buno munsi uruhara rw'ibicurarangisho kama mu muziki buno munsi cyangwa mu muziki wa kino gihe arenda hasigura neza ntibisobanura ko indirimbo izotsinda isanganiro abandi izoba yavugijwe mu bicurarangisho kama by'uburundi iyo ni message gusa message rutanga kubera twagiye turabona uno mwaka abarinzi benshi bagiye baririmba indirimbo ugasangamwo piano babenuzenye inanga ikembe ukumva kuko hari ikintu twari kwame tuvuga kuva kera isanganiro abadikibaho twebwe nta identité musicale dufise turafise indirimbo mugabo igendera mu munsi abakongomani indirimbo yabitangwe urumva ati ni rumba uvuze rumba nuri mu Faransa mu Shinwa he acyumva ati bana b'abakongomani bongo flavor ngaho muri Kongo muri Tanzania umuziki wabo winjira bavuga ati urashobora mu Tanzania barafise identité mugabo twe twiyumvira tuti identité yacu ni nk'abaririmbyi hari aho twinjira mu muziki ubumvirije ukumvenga ni bongo flavor ukumvenga ni rumba ukumvenga n'abanyarwanda donc twe duhagaze he mugabo abarinzi bamaze gushiramo inanga umududu twavuga tuka aka kantu karashobora kuba akantu ko gushigikira rero muri mwaka turavuga tuti twashigikiye abahinyanyuzi n'abaririmbyi bakora izo ndirimbo bakibuka gushiramo ivyo bikoresho cyangwa ivyo bicurangisho kavukire ivyo rero turabishigikira mugabo ntibisobanura yuko uzotsinda azoba yakoresheje ibyo byuma ntaho bisa bisana mugabo mu byo dushira imbere mu gushigikira ivyo birimwo turabishigikira mugabo uzotsinda ivyo ntitubiraba nk'ubu aho tugeze uno munsi igenkezo rya 28 tubura imisi mike
jiri irahari canke ntiramenyekana nukuri aho yuko nukuri jiri ntiramenyekana kandi jiri ni imbere y'imisi 3 imbere yuko isanganiro aba izo biramenyekana niko vyamye kuva day one umunsi wa mbere utegwa isanganiro muri 2011 niko vyamye bimeze twanka ko babimenya kare hanyuma hari naho byoshikira abantu bari mal intentionné bakumva umenga bodandaza ico kintu bakumva umenga boza ati ndi muri jiri wewe nyegera tuvugane oya benshi babimenya uwo munsi mu gatondo tukavyuka tuti burya n'amahoro turagukeneye mu isanganiro boza tihigo ndakeneye turakeneye ko dufasha akabimenyera hajya ku rubuga tukace dufata ujya mwanya tugasigura bamaze kutwemerera kuko turaba bahinga bazi by'umuziki tukabasigurira hanyuma nta mwanya wo kujya kumenya n'amaririmbyi nta mwanya wo telefone ubu hari nta mwanya wiki bakatwakaze yego okay Eric Nduwayo twebwe nka Mika TV twaganiriye cyane kandi umuco w'ibintu byinshi twari dukeneye kumenya twawuronse nizere ko baba baradukurikirana yabaronse umuco w'ingene ibintu vyifashe twatujambo twa iji mwazanye ntiri capable ibi ntibimeze uku twatujambo twa satubarabona akabona bivuyemo meranine we turakwemera ibi bintu urabona bivuyemo nibaze yuko umuco ubu bawuronse batahuye ingene ibintu bigenda eske isanganiro abati ko bamwe bavuga bati kunoma indirimbo utabwiye mweneyo biba ari nka bimwe kwiyatribiwe igikorwa cy'umuntu kikaja gukoreshwa ahantu atabizi isanganiro awadi niko muba mubibona canke siko mubibona urugamba rwo gutuma uruganda rw'umuziki rukomera mu Burundi rusaba ibintu byinshi ni urugamba isanganiro yagiyemo kubera ko yabonye yuko urwo rugamba abaririmbyi ubwabo baturutsinda isanganiro iravuga ati reka natwe twinjire gushigikira abaririmbyi kugira ngo valeur yabo agaciro kabo kaduge nako muziki w'Uburundi kaduge kamenyekana igihugu kironka amafaranga aciye ku baririmbyi kuvuga ati n'ubu nk'akarorero hariho amategeko kera mu misi yahera yigeze kuvuga yuko amaradiyo cyangwa ibinyamakuru bikoresha imiziki y'abaririmbyi bisabwa yuko bizoba byarihiye izo ndirimbo mu rugero kanaka byigeze kuvuga ariko ntibiraja mu kandi n'ubu nimba ntihenze muri Amicale des Musiciens bashobora kuba bafise urwo rugamba yego ivyo twebwe twavuze tuti batubajije twavuze tuti turi tayari kuri izo ndirimbo kugira ngo abaririmbyi nabo batico bunguka turindiriye ko bija habona ni kuvuga iki ni batahure intention ico twe dushaka ntidushaka bankomvya abaririmbyi ya ntidushaka bungukirako ahubwo dushaka ko bunguka bungukire ku isanganiro muti rero ni igikorwa cyabo mvabwenge muragikoresha mutababwishije bigenda gute bivuze gutyo byerekana ko mu makomantere nabonye bavuga ngo nivyo vyivyo nyene ngo none ngo izo ndirimbo bazitora gute ngo none ngo abantu izo ndirimbo ngo baba bazibahaye ngo urafata ngo indirimbo y'umuntu ngo urafata ngo indirimbo numwe twegera ngo aduhindire ngo urafata ngo indirimbo ngo ukayishira ngo mu bintu vyawe ngo umuntu ngo kaza ngo kubimenya ngo atabizi rero ibintu nk'ivyo ndavuga nti kuruhande rumwe isanganiro nabo ushobora gusanga bafise ukundi kuntu babona kino kintu none ndakubaze gatoya ivyo artistic mabirazi birumvikana yuko muririmbyi ubuko zikoze mugabo eske turafite itegeko no musi bigaragaza iri ambigueur byerekana ingene gusa hanyuma ikindi naco warabaye muririmbyi uraza bari urumunyeshamakuru no musi nta muririmbyi no guha ati murondere ukamara indwi zibiri atayitaba telefone yawe barandikira nta kwishyura kandi ukabona ko message iri kazisoma bariho twe tuko dukora ikintu ku nyungu z'igihugu ku nyungu z'umuziki nibaza yuko metode dukoresha ari metode gushika no munsi nziza mugabo nimba ivyo bimeze uko nicyo gituma twavuze tuti ushaka kuvamo
n'uburenganzira bwiwe yiviremo asha no inama isumba ingimba na telefone avuga ati burya jewe sinshaka cyangwa akoreshe kano yose do communication avuga ati jewe umugabo wovuga ngo no musi andikira abaririmbyi bose harabo maruka ukwezi n'amezi abiri utabura baronka mugabo utabishimye twamubonye kuko aratwandikira nk'uko babikoze bandi mugabo normalement ntivyogiye hariya ku marezo sociaux bo twandikiye twebwe ngaha tukavyumva hanyuma tukabakuramo cyangwa tukagira akatunukuza watima kuko nk'akarorero hari abaririmbyi bansi kujamwe yego apana uno munsi kuva kera hagiye mu higanwa rimwe kabiri biranka aravuga ati ukuri jewe prochainement nimuzosubira kandi batigeze guca kuri Facebook cyangwa Instagram cyangwa ama TikTok n'ibiki oya batwandikiye ati yamara ni ibintu bisanzwe wotubwira nk'umwe cyangwa kagumara kanywa baba turafise abantu batwandikiye by'ukuri batubwira ati twebwe nk'umwaka Jesse no kuresha urabaza Stein manager wa Bantu Boy atubwira ati on ne peut pas participer à cette chose là umva n'uburenganzira mugafari yazera amaze guhiganwa akatari gato isanganiro yamaze kujyamo mugabo urumva si ibintu tuba dushaka ku create abantu bari barakora professionnel muri bakora professionnellement umuntu mugaganira in box c'est fini problème ibaye réglé nta mpamvu nimwe yo gusubira kugrane kubigira hari igihe tubigira kugira ngo tu okay muri twitije gato FIFA barateguye France Football yateguye Ballon d'Or ikayitanga buri mwaka mu nyuma irifatanya na FIFA barayitanga buri mwaka mu nyuma bahaba baratandukana barafise ikintu bakunda gutanga Ballon d'Or ya honneur ndibuka iheruka ya Rose Pere nono mwaka baravuga yuko bashobora kongera gutanga iyindi uno munsi twizere ko Isanganiro Award bano bantu bagende baratwara buno bushimwe ko tugeze kuri edition ya 14 hazoba umunsi nabo bagahiganwa entrebo canke ico coba ikindi ciyumviro kumbure kimbuyemwe jewe na ide nziza duhaye wanashima ni na ide nziza burya batwaye Isanganiro Award kenshi twadushaka uzurabe kuva watwaye Isanganiro Award ya mbere gushika no munsi ugiye wisangana wadu tubatumira hari naho batubwira amatemonyage yabo ikintu tukabivuga kubahuza no munsi biragoye kubera benshi baba batari benshi usanga batari hanze yari buraya abandi nka bose bara hari naho usanga bari kwariruka mu buzima bwabo ugasanga biragoye mugabe ico ni cyimviro ciza ko muri kazoza two kwiyumvira tuti muri aba bantu ariko je sinibaza ko ryo higanwa nkiri risanzwe hoja hajya bari twemereye bakarutera iryo teka bakaririmba bakaryohera abantu tukabona yuko kuko hariho abumwoganira kugira ati bwiye Isanganiro Award yamfashije ndabizi tuvuye kuri yo casquette wambaye yo kwitwa urongoye Isanganiro Award muri kano kanya umugutegura Isanganiro Award kano kanya uravye muri izi award 13 ziheruka gutangwa hamwe baramuse bahigana urabona yuko uvuga ati uyu aho je no kuri abahiganwe Isanganiro Award ndabemera nta numwe atigeze yigeze atwara Isanganiro atabimerita ndo wabigeme ni bangane babiri afi batatu hariho Bernice de Bell Vestine Harrison hariho na Edenbang ni batatu turafise umurapeur ntuzenye mukombozi na Bface turafise Yoya mu R&B aronfa na Harijo uba turafise abantu batari bake no musi rero na Spox no musi uvuga ko bohiganwa jeno hamahirwe jongora kubera ko d'abord avuze ko tudatora ariko je wotsinda wese wo umuvuga uti kuri uvuga nti umuntu kwikuri arabimeyita kuko je ndazi ni meilleur de meilleur muri Isanganiro Award sinokekeranye batsindiye ukuri kuko ndazi ko atamatrice yo yahabaye ndazi ko babitsinza bimerita yego kandi ikintu naco no kuvuga yuko no muzi ntawo uvuga ngo naka ngo
kuko bisaba kwitegura navyo aritegura cyane baze ko bogarukana za ndirimbo nyene zabo kujya nyene umunsi umwe ahubwo tuzotegure iyo ide yaje muzompamagare nanje ndayiyemo. Reka tugushimire cyane we wakurikiranye Mika TV kuva ku ntango kugeza ku mpera, turiko turaganira na Eric Nduwayo asanzwe ahagarariye komisiyo itegura Isanganiro Award. Ubu ni umwaka ugira gatatu kane ni umwaka ugira kane gatanu gutyo. Yatubwiye ibintu byinshi, sinzi ko hari icyo twoba tutakubagije ushobora gushikiriza abariko baradukurikirana imbere yuko turangiza. Icyambere novuga nuko abantu nakigarutse ko cyane kandi nagishimangiye ko ni kumenya intention canke ico Isanganiro cyo mugamije ico tugamije sukungukira ku banyagihugu ku baririmbyi, ahubwo nuko abaririmbyi bungukira kuri twebwe. Hanyuma abaririmbyi batahure ko ubutsinzwe badatsinda kandi kinama isumba ingimba kandi ngo wasikubali kushindwa si mshindani urabizi kundusha. Rero nashaka yuko bumva yuko uzotsinda, bumve yuko bizo byakemuye ibintu byo kuvuga ngo Satubi yatinye Kiriku babireke sivyo. Nibaza yuko Satubi afise, nibaza ko yanavuze impamvu ya we yibaza zatumye ava mu Isanganiro Award. Ibyo byo guhiganwa canke naba sinibaza ko Satubi ari umuntu utinya guhiganwa. Nuko kuntu avuga ati peut-être sinaronse niya incompréhension udatahurana ku vyerekeye Isanganiro Award, kwibaza yuko Isanganiro Award bo babaha umuntu kanaka agaciro atari ko bimeze. Rero amahirwe saya bose mu kintu kimwe, hari abatsinda hanyuma heze igihe akatsinda uwundi. Nacyo gituma twavuze tuti nta uzogaruka hagiye kuraba ntawe hagiye mu Isanganiro Award yagarutse. Ba Double J ba Emerson bande bogarutse mugara twavuga tuti tu maximize amashance abe kuri bose. Umva rero nuko batahure yuko ibintu biriko biba mugaragaro kandi bashaka kubibona. Nakubwiye yuko turafise ama classeur nga kuva kuri 2011 twacyafise gushika mu utazotahura ivyabaye azashike ngaha areke kwidoga. Hanyuma agashimwe karahari mwakabonye maze ko cyako muyirabe muyereka abakozi bacu haba bumve yuko igenekerezo ni ga 200 atagihindutse mu ndwizi wa mbere le azombe 16 je crois sinzi I think uno musi turi le 16 barashaka gutangura gutora biciye ku mavote ya SMS. Umva ko biriko biragenda, bumve yuko rero ko tategura Isanganiro Award ku nyungu z'umuziki w'u Burundi kandi ko twiteguye kubandanya urugamba twatanga kuko abaririmbyi ntituzobatererana runo rugamba n'ubw'igihugu. Yego tubashimire cyane abakurikiranye Mika TV, tubifurize kugira ibihe byiza bivanye naho muherereye. Abari hariya mu bihugu by'Abarabu muri no misi ibintu ntivyoroshe mugabo ibintu bizogenda neza. Ariko badukurikirana bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bameze neza, bari ku mugabane wa Buraya, abadukurikirana bari hano iwacu mu Burundi mu karere ka Afrika y'ubuseruko ndetse no muri Afrika muri rusangi, hari abari muri Afrika y'Epfo, abari muri Zambia ndetse n'abari hari za Nigeria za Egypt. Nukuri tubifurize kumererwa neza, ariko mugire subscribe kuko twebwe ntitwimirije kubatererana. Ni byinshi mwansavye muti Kamikaze, nukuri turagusavye usubire muri bino bintu uzuratuzanira ibintu byizewe bitohojwe neza bipanze ku murongo. Namwe rero mugerageze kunyereka yuko turi kumwe hano kuri Mika TV kugira ngo ibintu bibandanye bigenda neza. Ugire subscribe, usige commentaire yawe, hama uhe n'uwundi mugenzi wawe arabe. Bino bintu biroroshe kuko naho ushitse saa sita y'ijoro muhira uravuga ati reka mfate iminota 30 ndabe ibiriko biravugwa koko ku Isanganiro Award ko nakayavuyemo na karabamwo, hanyuma ibintu bikagenda neza, umuco ukaboneka, tugakura twatuntu two kwidoga ngo biruko nuku tutabanje kubaza ivyo ari byo. Cyo ndabwiye nta mahoro y'Imana bane namwe. Nitwa Peniel Ndagijimana. Ciao ciao.